ikizotera intambara mu Burundi ni ukutagira umutekano ku Barundi bimaze imyaka 20, abantu bakicwa bazira ko ari abaseneri, bazira ko ari aba MSD, bazira ko ari abatutsi, abantu bakangazwa ibihumbi amajana. Ikizotera intambara no kutagira ubutungane mu Burundi, aho abantu banyagwa, bicwa, basahurwa, batotezwa, batagira ikibatunganiriza. Ikindi kizotera intambara mu Burundi ni ubukene, kuba Abarundi basigaye ari igihugu ca nyuma kw'isi mu gukena, canke igihugu ca mbere kw'isi mu bukene. Ivyo bintu bitatu aho bikoraniye ntibigenda bidateye intambara. Nta kamaro ko kuvuga ngo u Rwanda M23 ngo bishaka gutera intambara, ngo oya, leta y'u Burundi niyo iriko iratuma hazoba intambara mu Burundi, kubera ivyo bintu byose ikorera Abarundi ata muntu n'umwe kw'isi avyihanganira. Ushoboye kubihinduza amatora, abantu barahindura leta kubera amatora, mugabo iyo ufise leta udashobora no guhindura mu matora kubera itareka ngo amatora abe, abantu bakora ico bashoboye cyose kugira bikureko ivyo bibazo: kutagira umutekano, kutagira ubutungane, kwangazwa, kwicwa, gusahurwa, gutotezwa, kuzimangana, kwicwa n'ubukene. Ivyo bintu nta gihugu na kimwe bigenda bidateyemwo intambara, mu gihe abanyagihugu atanzira bafise y'amahoro yo gushobora gutora inyishu y'ivyo bibazo. Si u Rwanda rero, si M23 bizotuma mu Burundi haba intambara, ni leta y'u Burundi nyene kubera ivyo bintu ikorera, ayo mabi ikorera Abarundi.